Duhejeje gutunganya inama nabo dusanzwe dufashanya mu gisata c'indero. Iyo nama ubwa mbere yari igamije kuraba yuko ivyo twishinze gukorera hamwe koko twabikoze nkuko vyari bitekanijwe, imigambi bimwe twita projet twari twiyemeje gukora ko vyakozwe nkuko vyabwiza gukorwa. Hanyuma kandi twarabiye hamwe ingene tworonka ubundi buryo bwoza busahiriza mu gisata c'indero. Nivyo vyagaragaye yuko hariho bamwe mu basanzwe badusahiriza bazana uburyo batevye, eka mbere hari n'ababuzana mugabo bagashaka kubukoresha mu bidasanzwe vyihuta mu bushikiranganje. Nico gituma twavuganye yuko muri iki gisata c'indero tubwirizwa gukurikiza ivyo no kwita imigambi isanzwe izwi mu gisata c'indero, aho novuga hari ibibwiza kurangurwa mu gisata c'indero kuva mu mwaka w'2022 gushika mu mwaka w'2027. Hariho n'ikindi gitabo cerekana ivyo tubwirizwa kurangura mu bushikiranganje kuva mu mwaka w'2022 kugeza mu mwaka w'2030, ico twita mu gifaransa plan sectoriel de l'éducation. Hari mbere na raporo yavuye muri ya nama rukokoma yaba mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze. Ivyo rero twemeranije yuko ari vyo bazogerageza kwisunga mu vyo barangura, kugira ngo ntibarangure ibikorwa vyabo ariko barangure ibikorwa bishigwa imbere n'ubushikiranganje.